ndanezerewe kubona ndose aka kanya kugira ngo ndabidondorere, ndababwire uwo ndiwe, ndababwire n'ivyo ndimwo muri iyi minsi, n'ivyo ndiko ndategura kubakorera. Imbere rero yuko ndabibabwira, ndashaka kubabwira uwo ndiwe kuko hariho benshi bashobora kuba batanzi. Nitwa RENILDE, nkaba ndi umuvugabutumwa mw'ishengero rya KAZE mu Nyakabiga. Hanyuma nkaba ndi umuntu w'umucuruzi w'umudandaji, nkikorera ivyanje. Ndafise boutique nkoreramwo ibintu vyo kwambika abadamu, nkagira ni restaurant, nkaba ndi umuntu akunda Imana, ni umuvyeyi w'abana 4, mfise umugabo umwe n'abahungu 3 n'umukobwa umwe. Igituma niyumviriye kugurura iyi televiziyo ni ukugira ngo nshobore gushikira abantu benshi. Mu bisanzwe narisanzwe ndi umuvugabutumwa iminsi yose mu gitondo, mugabo ngiye ndumviriza ivyo abantu bagiye baransaba bakira ubwo butumwa, barambwiye yuko hariho benshi boshobora gufasha. Hama nanje nabonye ko iki ari co gihe co gutangura. Yesu ubwiwe yadutumye, yaravuze ngo nimugende mubwire abantu, muhindure abantu bose kuba abigishwa banje. Aranabivuga neza ngo nimusabe Data, kuko ivyimburwa ni vyinshi, ibimbuzi ni bake. Rero jewe ndumva vy'ukuri ko iki gihe ari co kuba umwe mu bimbuzi, kandi nshimira n'Imana yuko Imana yatugiriye neza. Umuntu arashaka kwifuza kuvuga ubutumwa ngo bubwire abantu benshi, ariko kare ntivyakunda. Ariko kubw'iterambere tugezemwo, umuntu arashaka kuvuga ubutumwa ugashobora gushikira abantu benshi. Rero niyo mpamvu nafashe ingingo yuko nokugurura imbonesha kure kugira ngo ishobore kumfasha gushikira abantu benshi mw'isi. Ico niyo ntumbero yanje. Muri bimwe navuga, nababwiye mu kazi nkora ko mfise na restaurant. Iyi restaurant niyo nkoreramwo muri ka kazi nababwira nkora imisi yose. Hanyuma nariyumviriye kubera ari restaurant yagutse, narabonye yuko abakristu babura ahantu bateramira iyo bashaka gufungura ikintu, bumviriza indirimbo z'Imana. Rero naciye niyumvira ko iki gikorwa nogikora. Ngira murabona hano ko hariho n'ivyuma, twama tugira indirimbo, tugaterama, dusangira, tuganira, dutambira Imana, kuko n'abandi baratamba mu makarawoke ugasanga bariko banywa inzoga batamba. Rero nanje narifuje ko bashobora kurango naho bateramira bariko barafungura kandi bahimbaza Imana. Niyo mpamvu navuze ngo reka ndabitangure. Rero kiri muri kimwe naco nyene civuga butumwa, kuko turabona ko abana benshi usanga baja guteramira ahantu hataryoshe, bashobora no kubonerayo ibintu bitameze neza. Mugabo ngaha ni indirimbo z'Imana, abantu bagataha banezerewe. Aha hantu turi ni kuri Avenue de l'Université, kuri niveau ya Mawe. Iyo restaurant yitwa Semi Restaurant. Ni waza ku munsi wa gatanu saa moya y'ijoro, uzosanga hari indirimbo z'Imana, uzosanga hariho presence y'Imana. Ndanagutumirira wewe wari warabuze ahantu teramira mu munezero, ndagutumiye ngo ku munsi wa gatanu imisi yose muzohore muza tunezerwe mu Mwami. Igituma twahisemo ku munsi wa gatanu nuko bukeye tuba dufise agakonje. Rero abantu benshi kandi niwo mwanya baja kuruhuka bavuye mu bikorwa vy'indwi yose. Rero birakenera ko n'abana b'Imana baronka ikibanza ciza baruhukiramo. Ni ukuri ni ikibanza ciza, kandi dufise abaririmbyi beza, dufise abantu bavuza ivyuma bavuza neza. Ni ukuri niwahashika uzokumva ubudasa. Muntera intege ko hamwe namwe bizoshoboka. Imana ibampezagire.